yola aya mata ane aheze uce winjira amata man aka kazi ka mbere gaheze uce winjira urukundo rurashaka umwe mu bashobora kubyemeza toka kweli. Mungu wabizo murindi kweli. Yesu wewe uje ubona haragira kuza muri studio bro. Mpe naragira kuza muri studio. Man wewe waragize integuro zihagije. Yes abaririmbyi akaya misozi ni kandi rega ageze kuja muri studio uritegura ukagira repetition integuro zihagije kugira ngo ntuzongora aho umwanya ubone umuntu akarije abandi bari ndabakorera ibikisha beti inanate urukundo rurashaka bashobora kubyemeza sinari nzi ko byashoboka muri iki gihe guhura n'umuntu kubikora ndagukunda reka mbikubwire isi yose shobora kuza abaririmbyi uba nabonda kireze shobora waduha umuririmbyi kweli. Yesu we bike uzi kuririmba nuko wamuririmba kuva kera wantesheje umutwe ego wambabaje ariko reka kubivanga kora icakuzanye ngaha kora icakuzanya canda nahave ngaha rigire ndahagute kunkora ko ntibirimo shira mu mutwe cakuzanye ngaha ugikore neza ndavyuma kandi garagaza ibyo bisi inzozi zawe ubikore shebasi biko ushatse uzone disohoza uri kumwe nabo ushaka ariko kora ibyakuzanye urabizi basi ndagufasha kugera kuco washatse kugera ko urabyumva gera kuco washatse kugera ko ibindi byiyumviro ukure mu mutwe bizoza hanyuma nimba ari n'ibyo tuganira tuzabiganira ariko basi banze unyumvirize ntabyo kukumva nta mwanya dufise ndafise ibindi byo gukora kora ibyo waje gukora neza n'amajambo yo kuvuga n'ufata mfite kora ayo nashobora kuririmba utarambabarira tubireke twitahire basi ntako wabarira ntabyo ukora twitahire aco byo babimaze izo nzozi zanje naco zoba zimariye kuzigira komeranye nabi naho tutameranye neza ese ko bushake bwawe suri kurabikora suri kurambabaza ho urabibona kuri kurambabaza ndabibona mwiza ndagusabye imbabaye nje ndi gipupe wakinisha uko bigombeye kuri kurakinisha umutima wanjye basi nanje sinzi ukuntu biyita ariko nanje mbashaka kuduhuza no kuri please nukuri mbashaka ko nanje tubana amahoro ndimba ndagufasha nakubabarire thank you mbari maze neza mu mutima basi ndagufasha naho narinzi nawe okay mubwire rero dutangure wewe yambara gute mubwire dutangure none urukundo ruracariho
numwe mu bashobora kubyemeza sinari nzi ko byoshoboka muri iki gihe guhura n'unkunda nk'uko ubikora ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ruracariho 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 nkunda ukuntu unyitaho umpa agaciro unyumva kurusha uwundi muntu uwo ari we wese uri umuvukanyi inshuti magara umukunzi wanje hashimwe yakumaye hashimwe yakumaye hashimwe yakumaye hashimwe yakumaye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye hashimwe yakumaye hashimwe yakumaye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ruracariho 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 when I wake up in the morning mind na mahera iyo mbyutse mu gitondo nta kindi nimvira gusa ubuzima nitanje mu muji biragoye mbega uca ko urengana kandi twahanye gahunda ari we narindindiriye ngaha ayi igenze gute habaye iki hahindutse iki ndabizi kandi ndabyibuka gusa ngize gahunda itunguranye ngiye muri ville gatoya mbonane na Rahisa arankeneye tuje ku radio n'abanyamakuru gahunda yinjire muri gahunda rero nawe twari dufitanye warujanye nande bihindutse gute muri kano kazi bey arampamagaye ambwira nyaruke namusange muri ville kandi birihutirwa Yesu byoroshe gutahura none ivyo ntibitahuritse kagufunga umutwe ivyo n'ibintu bitahuritse Focus my bro your dream is your contact never give up to your dream you must fight it bro wavuze kugira ukore rekana n'agatwiko katinjiza never give up fight to your dream baby now umenya no now umenya no never give up fight to your dream baby now umenya no now umenya no
kandi wakahevye n'iki ndi muri mundo mbi birasa naho nari gushyira utameze neza iyo nari kureka no kuza urwaye ufise ikihe kibazo sinumva naho ndobera kabisi hagati yanje naho nta bintu vyo kurinda kurondera ukuntu duforoma phrase bivuga vyombi n'amarira numva yakamye nenyene bwirureke kuntera ubwoba habaye iki kingi wanjunze narahise kuzindi barashushe barashushe ushize ubwoba nyene barakundana kurabesha kingi nzi ushatse kuvuga ko ari mu rukundo nyene urukundo nzi kwa nyene uvyumva iyo atari kingi nzi umwe uribuka ko ari umwe yagutwaza ibido tuvuye kuvoma je nkataha nikoreye n'umutwe warusha iki niki samabido gusa iyo uvuga amasezerano twahanye jewe nkaza mw'uwo muji nkihangana narahuye n'ibingerageza vyinshi ngo ndindiririza abakunzi ibintu birahinduka sinari nzi ko wundi twahanye amasezerano yonkorera ibintu nk'ibi kubikaze ubu nyene nari mvuye muhira nawe afashe porogaramu ntazi kubera ubu nta porogaramu ziwe nkimenya ndamubaza yagiye ahanyishura ubu afise gahunda niwe arananyishura neza ko afitanye gahunda narahise ngo muherekeje ngo muri studio resi nje tujanye ngo mujanye ngo kuraba ngo abajournaliste ngo biki ngo abantu sinzi n'ingenda nobigusigurira ngo abantu bazomufasha ngo mu muziki yiwe ngo tuzoshike ngo ku ndoto zacu none ndabivya nkorera ko bikaze reka twizere ko atari ibyo nyine ari ibintu by'akazi tu bisanzwe nyuma nyine ntabyo nyine nokubwira ndumva kungene bijyana kweri ubu iyo nyine nanjye sinzi kungene bavyitwaramo ubu nyine ukundanye ishure turi kumwe ubwanye bitewe no gutuma nza ku kazi aya kazi nako nakibanze kweri vyikuremo numva ntucike intege n'usari nturenge ku masezerano we wamuhaye nubwo iyo yarenga ko gusa wewe wirinde kurenga ku byo wamusezeraniye yatabi gusa rero manda nyine umuhungu n'umwana w'uwundi nyine urabazi wewe ntucike intege ndazi urukundo wamukunda kandi n'ubu umukunda icyo nogusaba ni uko utorenga ku masezerano yoba waramuhaye sibyo aha nyine numva ndoye kuguma muri ibi bintu ego urinde isezerano ryawe nibyo usanga ari ko akunda aba yibonye ubusitari iki n'iki birahera nta na kimwe ku buryo umuntu ari kuguma muri ibi bintu ego ntucike intege ndazi urukundo wamukunda kandi ndazi n'ubu ko ari kumukunda nta mpamvu yo kwisaza mu mutwe bizohera usanga cyangwa nawe wabifashe no kutariko nyene ugasanga ariko arihuta bisanzwe tu nabyo nafashe kutariko niko kuri nibutse ukuntu nirinze abandondeye ari benshi mu muji ntarawumenyera mugabo nkihangana nkirinda nkavuga ati ndafise isezerano natanze ndafise umukunzi wanje ndafise uwo nasezeraniye ko ariwe tuzobana mugabo ukaca uyumviriza ariko arankorera ibyo bizohera n'iby'igihe gitoya komeza wizeye uri umuntu akuze w'umugabo urinde wisezerana wowe ushaka yarenge ko ashaka agira iki n'iki gusa wowe nturenge kwisezerana nkandusha bizohera hari igihe usanga nyine ariko arabona ko ariko araba umusitari iki n'iki gusa bizohera n'iby'akanya gatoya
si cangamuka cyangwa uze dusohoke gatoyi uraza kugaruka kubikora si nta n'impamvu yo kuguma nyene reka twigire kwinywera agafana tu birahera Twaki ubutumira kuri mikrofone zacu bro turakwakira cyane. Asante sana. Kera kumengo urashakanye bro? Oya. Urugendo rwakubanye rurerure. Oya si rurerure bago. Aha, ni umusore mwiza tubona nga anya mu radio niko mutamubona isura, ni umusore mwiza yirabura, afise inzobe yirabura. Yo, bro, kukazina kubata kuzovuga ko witwa ngo iki kazina ka mission yose. Nitwa King Christopher. Akazina nyene kakandi kusana ko witwa Christopher. Nitwa King nyene. Okay, turabona uri musore mengo nyene ariko abizamo neza muri no misi. Yo okay. Yo numurinde reka byitwara neza nga mu gisagara ca Ngozi ndetse ibujumbura ndetse mu mahanga ariko byitwaramo cyane bro. Watanga umuziki wawe ryari bro? Ntagiye kinini kirahera. Ego kuko indirimbo niyo ya mbere nkotse. Okay, reka muri studio mu binga bw'ivyuma batudugiza indirimbo yiwe. Urukundo ruracariho Dumwe mu bashobora kuvyemeza Sinarinzi ko vyoshoboka Muri iki gihe guhura n'unkunda nk'ukubikora Urukundo ruracariho Dumwe mu bashobora kuvyemeza Sinarinzi ko vyoshoboka Muri iki gihe guhura n'unkunda nk'ukubikora Ndagukunda reka mbikubwire Isi yose ibimenye Kari wewe nihebeye Urukundo ruracariho Ndumwe mu bashobora kuvyemeza Sinarinzi ko vyoshoboka Muri iki gihe guhura n'unkunda nk'ukubikora Ndagukunda reka mbikubwire Isi yose ibimenye Kari wewe nihebeye Ndakubatse Nitegeko kukuramutsa wewe ubu rero kundamutsa bisigaye ari ingorane ako nagukoreye iki umukunzi wanje yahinduwe niki habaye iki Okay reka mpinduke rero mbejewe hari nako mfise ubwoba kwibi kumbona beye kuva kera si wewe ujya namenye si wewe nukuvuga ubu ndiko ndabona wewe wanyawe ndakubwire uzoza urambaza utubazo tw'uburofa
isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihereye ruracariho ruracariho When I wake up in the morning, mind in my head, iyo mbyutse mu gitondo nakindi nimvira gusa ubuzima nitanje mu muji biragoye uhura n'abakuvuga neza n'abakuvuga nabi ariko wewe gusa keep on your dream baby focus my bro your dream is a contact never give up to your dream you must fight it bro wavuze kugira ukore rekana n'agatwiko katinjiza